kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Umutunzi atwaza abora amanyama kandi uwari umwenda aba ari umushumba w'uwo yawuririye. Wow, ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Yozefu yaratanguye kugerageza kunkoresha mu kuvomera umurima wiwe w'imboga kuko yanguranye amahera. Nanjye we yagerageje kumvira umukozi wiwe wo kuvomera umurima wiwe w'imboga. Ha? Eka data sindi umushumba wiwe. Bana, mumenye yuko atacyaha kirimo kugira amahera canke ubundi butunzi. Ingorane zitangura iyo tutagomba gusangira n'abandi ibyo dufise, canke iyo tugomba kurya iby'abandi. None Yesu yarigishije kuri ibyo ganyo? Ico ni ikibazo kizamuhira. Yesu yarigishije ku mahera n'ubutunzi mu ntumbero yo guhindura ibintu. Reka buze dusomere muri Luka igice cya 6:33-31. Uwugusaba wese umuhe, uwunyaga ibyawe ntuzubimwake ukundi, kandi uko mugomba uko abantu babagirira mube ariko mubagirira nawe. Muvyumvire ko bana, mbega ibyo si byo Yesu yakoze aho yadukira ku musaraba? Ibyo ni byonyo. Natwe abamwizera uko niko agomba ko tubaho. Agomba yuko tugira imbabazi nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyembabazi. Ha, nyoko, turacyafise byinshi byo kwiga. Tuvuze ku bya Data wo mu ijuru. Mbega warumvise ko papa wanje azova mu bitaro ejo? Azoba uwa mbere kurwarira muri ya nzu y'abarwayi ba sida. Nta kintu kidasanzwe twomugirira ngo tumwereke urukundo rw'Imana. Niyumvira yuko ari iciyumviro ciza bugoye. None gabana, hari ivyiyumviro mwoterera? Turafise ivyamwa bishaje imuhira. Ndabaza mama wanje ko hari ibyo twotanga. Zotorora amashurwe nzanire oncle Claude. Nta kuntu twomuronderera ibyo kurya bimeze neza. Niyumvira yuko ivyiyumviro byose mwatereye ari ahubwo reka tuvugane kuri ibyo bifungurwa turondera. Wumvise Gayoze? Hari ingorane zadutse hariya ku ishure y'indaro. Namwe yafise y'ivyo bintu. Munyana, je nifite ibikorwa byinshi. Basanze urumogi mu banyeshuri. Iki? Nivyo yuko Minani atangora nafise. Ahubwo niwe nyene afise ingorane. Minani yafashwa n'urumogi. Reka kujajura. Papa yavuze yuko n'abapolisi babigiyemo. Papa na mama bose bategerezwa kuzovugana n'umuyobozi. Ejo bazoja Igitega. Izo ni inkuru mbi cyane. Ariko none Gamina, ntubona ukuntu ibi bintu bikomeye? Nk'ubu wosanga naho igipolisi kiragutwaye baragupfunza. None ingorane iri hehe? Erega bose barabigira. Jewe nuko gusa natomboye nabi nkafatwa. Uvuze ngo ingorane iri hehe? Ugomba kuvuga iki? Ntubona yuko ibi bishobora konona ubuzima bwawe? Hari abandi bahungu bakora amabi arengeye ibyo. Ivyo nivyo bito. Ivyo ni bitoya. Ntasoni. Umeze gute mwana? Ubwo ntubona yuko uri mu ngorane zikomeye? Mina, nukurura duhemukiye. Ntitwaziga yuko wokora ibintu nk'ibyo. Mwebwe abavyeyi ico mugomba nukumbuza kwinezereza. Mukunda gusa kuguma mungu ivyo nokora. Hora, uko nukwinezereza. Gufatwa n'igipolisi n'urumogi bakakujana. Uko nukwinezereza. Mumeze nk'abandi bavyeyi bose. Kubera ko mutoshigikira. Ariko none Gayeme, tugushigikira. Ntushobora kubona ukuntu wadushize mu ruhagarara rukomeye Mina. Dati ngena abakristo mwese mumeze mama. Ico mugomba nukuncira urubanza gusa. Kugucira urubanza? Nagucira urubanza kangahe Gamina? Ariko urabona uburyaryo wabayemo uko bungana Mina. Nabaye ndyarya gute? Ongera wibaze nawe ingene wacokoye none. Ukuntu vyakorohera kumucira urubanza. Ubona wari kumushigikira gute Gamina? Murakaza Ruganda na Gatarina. Mushike mubiri wande tuvugana. Minani, turagomba kurangiza ibitware ko turayaga. Mwaramutse Yoze. Umunsi wazindutse? Mwaramutse Simelani. Nari nifuje kuvugana nawe imbere yuko twinjira mu ishuri. Nivyo Yoze. No gufasha iki?
nyakubahwa namye niyumvira yuko byoshoboka ko twotanguza umugambi wo kurwanya ibiyayuramutwe. Umugambi wo kurwanya ibiyayuramutwe kubera iki? Narumvise yuko hari ingorane z'ibiyayuramutwe hari Igitega kuri ya shure y'indaro. Nari niyumviriye rero yuko abana b'abanyeshuri bino mu Rwinyoni bakwiye kwigishwa bakamenya ukuntu ibiyayuramutwe ari bibi. Ego narabyumvise, ndakubwire niyumvira yuko uwo mugambi ari mwiza, ariko uwurindira nkabanza kuvugana n'umuyobozi. Urakoze cyane. Yotse siwe wagombye yuko haba umugambi wo kurwanya ibiyayuramutwe. Ugomba kuvuga igavura ni jewe nyene. None usanga ari wewe, ni kubera iki wateye urumogi mu murima wawe w'imboga? Urumogi ngaha? Reka si jewe, sigira nateye urumogi. Inguru ya n'undi hariya hirya. None ko atamunaza ngaha ninde yoba yarateye urumogi mu murima wanje? Yoba ari iminani yaje akaruteramwo. Bavuga yuko ugurishije urumogi uronka amahera menshi cyane. Sinzi nkaho tworugurisha. Ivyo navyo twogira vuba. Urumogi ni rubi, ariko ntitwaba tugiye mu byo kurunwa ko ari kurugurisha gusa. Ndavyumva, kandi rero abantu barugombye borugura no kundi wese. Rero ko abantu bashobora no kurugura ahandi, ngira ngo turugurishije ibyo ari bibi. Kumbere twavyumvirako. Sinzi, none ivyo nivyo Imana yabigomba ko dukora. None ingwanira ihe, erega ko bari guca amahera gusa, nitwa turunyoye. Umugabo twogurisha ko atuza rukoresha. Nivyo turazi yuko babagomba kurukoresha. Mugabo nta numwe tuzogobera kurunwa. Nivyo nako nasoma muri bibiri mu gitondo mu cete cyane kiba bigaratiya igice cya 6 umurongo w'ibusho ku 8 havuga ngo temuzimire Imana yo nicokogwa kuko icyo umuntu abiba cyose ari azokwimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubara mu mubiri, ariko ubiba mu buryo bw'impemu azokwimbura muri mpemu ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana ngari bandanya rivuga ko tutoroha gukora ibyiza. Ndazi yuko ivyo bintu vyitwa bya Bibiliya mu bikoresha cyane ku rusengero. None mu buzima bwa misi yose naho biza kukugorera iki? Reka tuce amafaranga hanyuma uzogenda wongere wibere mutagatifu. Je byo sinemera ko byirirwa birampagarika umutima. Ariko tuje kuvuga ko urumogari rubi. Umva twahita tukaja kurugurisha. Asanga tutagomba yuko abantu banywa urumogi. Twosigura gute ingene ari twe twabafasha kururonka? Siga bushayo zereka kuvyi. Icyo turondera no kwironderera amafaranga gusa. Sindavyumva vuba, ariko reka tuzoraba ko twobaza ayo ruguwa hiyo ruguru. Kumbore wavavamo inyisho yo kuronka amahera kugira ngo ndonke igikoresho cyo kuvomera umurimo wanje w'imboga. Hey, we Yoze, ndindira. Ndagukeneye tuvugane. Umviza nkubwire ikintu kimwe wewe Yozefu. Mwebwe abakristo murangwaza umutwe. Iki? Ivyo ruhigadudu. Muri umunanje vubi yarambariye ngo mwoba mufise umugambi wo kudandaza urumogi. Nani ngane mwo niya. Ingorane nizi. Mwebwe abakristo iyo ari ibintu bibazanira inyungu ntabyo mudakora, ariko iyo atanyungu mufisemwo mwaba muca mucira imanza abandi. Wowe Yozefu nagira ngo wokwerekana itandukaniro. Ego, jewe hari itandukaniro. Gute? Mbwira Yoze, gute? Nawe we umeze nk'abandi bose. Mu mutwe nukurondera amahera gusa. Nibaze n'ingorane abandi bagira kubera ibyo muba mukoze. Yoze, uri ndyarya. Utanguza umugambi wo kurwanya ibyayuramutwe ku ishuri, hanyuma ukadandaza urumogi kubera inyungu ubonamwe. Urangwaje umutima. Ariko jewe ngiye naronka akanya ko kuvugana nawe. Wahora hehe Gayotse? Ibizuba byinshi nyoka. Hari ibintu byinshi bindondera kugeza aho nakironga n'umwanya wo guhema. Twaraganiriye na munyana Marita na Buzoya, barambwira ingene uhora ubagunga wabaguranya amahera. Abantu benshi bamaze kuza kumbwira ukuntu bakwidogera, ukuntu usigaye ubazimba iyo baje kugura imboga iwawe. N'ibiki byabaye Gayotse? Nyoko, jewe sinzi gituma bose banyidogera. Kubera iki banga ko noronka amahera na makiya nanje. Yozefu, kuronka amahera siyo ngorane. Nuko umengo nta kindi ugifise mu mutwe atari amahera gusa. Kandi bibaza ingorane utera abandi bantu muri uko guca amahera kwawe. Ibyo si byo Nyoko, hari umwe ntera ingorane. Kumbure woba utabatera ingorane ziboneka ku mubiri, ariko uraba ukuntu wabadugirije ko ibiciro n'ingene ugurana abantu amahera ukabatangisha inyungu. None muri ibyo ingorane nyabaki.
none se amahera yanjye reka dusangire imirongo mikeya y'ijambo ry'imana nta mwanya afise nyoko nategerezwa kubonana na vubi hari icyo tuvugana umurongo umwe gusa hanyuma atari ubunyene nyoko sawa mbere y'uko ugenda nagira ndakubwire yuko umperaniye amahera menshi ndaguheraniye amahera yiki indya zanjye zose umaze kurya urazi yuko zitaboneka kuri gusa mugabo ganyoko ibyo mbwiye urandengana iki none kuri wewe amahera acabuze ndakurenganije wa munsi wagombye kuvuga iki ko wavuze yuko amahera ariyo ariko arateza imbere isi yose ijya n'iyindi ugarutse n'ingoga yotse mahoro vuba mahoro nyoko nyoko turi mu ngorane zikomeye ntitubone icyo twokora twagomba udufashe ubu rero muza kundondera ari uko mugize ingorane gusa nyoko nyumvire yuko ntorohereje abantu muri aya mayinga biraheze twame tubivugana ko navuye cyane cyane maze kumva ivyo Dudu yavuze byatumye nuguruka amaso niyumvira ko wambwira byose yose ariko urumaze kubereka ni uburyo bwiza bwo kuronka amahera nyoko kandi sinzi niwaje kubutera wema wanje yozefu biboneka ko umenga usigaye uha agaciro amahera kurusha imana mu buzima bwawe bishoboka gute ko wowe umaze kwibagira yuko twakijije ngo dukore ibyo Yesu agomba nta kuntu tuba tucigenza uko twigombera ibyo sinabitabaye hakiri kare nyoko mwese uko muri babiri musome mu cete cy'abanyefeso igice cya 5 umurongo wa mbere gushika kwa 2 yozefu na vuba nuko mwigana imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa imana umubabwe umota neza uko niko imana yiteze ko wifata cyangwa mu ishuri ry'abana bo kuw'imana imana igomba ko twama tumeze gutyo mu buzima bwacu nagume ndabyiyumvira nkumva ijwi mu mutwe wanjye riguma rivuga ngo ntuciganza uganzwa n'imana yakuguze igiciro kinini ntimukoreshe imibiri yanyu ibidahimbara imana aho niho natanguriye kubona ko nataye inzira niko biribahungu yo tora ibyo twakoze tuzogerageza kurondera ingene twoshumbusha abantu twagunze icyambere mwokora ni ukwisabira imbabazi imana ku kuntu mwataye inzira zayo hanyuma musabe imbabazi Dudu tuzobikora nyoko ariko twagomba tubanze twegeranye urugero umugi rwose rwameze mu murima turuturire nta kintu na kimwe kijyanye n'urumogi tugomba mu buzima bwacu nyoko mbere yuko tugenda nagomba umbabarire kuko nakubwiye amajambo mabi muri izi ndwi zibiri ziheze urakoze nzeye ubu icyo mwokora ni ukuba abahungu biyubara ntitugomba ubundi muriro tuzokuyubara nyoko bayi ubu rero ngiye gushumbusha abantu bose bagura imboga zanje nzobaha imboga za gusa nacyo ntiwabigomba nzogufasha kuvomera umurima w'imboga urakoze vuba niyumvira ko nzowugabanya ubu wari wamaze kwaguka cyane bigatuma ngira akazi kenshi nta n'umwanya ngifise wo kwinezereza hamwe n'abagenzi nkawe urambabarira ko bagushyizemo ivyumviro byo kugurisha umugizi nanjye urambabarira kuko twese twari twakuye amaso kuri Yesu twese twarakoze amakosa tuze dufashanye ntituzosubire kugwa mu mosha mabi ndabyemeye tuzokoma tujya turaramukanya dufashanye tuzokoma turi abagenzi muri Yesu ibyo ndabikunda ego tuzokoma turi abagenzi muri Yesu Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo,
hagize ico wagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.